Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro ni kaze kuri mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango muri kino kiganiro cacu cyo kuri wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri 2020 tubashikiriza duciye kuri radio, internet no ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mu ngingo zimwe zigize ikiganiro cacu, umugera wa corona wamaze kugera muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, aho ukabuvuye mu Bushinwa, aho watandukiriye n'ibindi bihugu byo hanze birimo Ubutaliyano. Umwe baba mu mujyi wa Milan muri ico gihugu yatugiye uko naho hifasha. Ahangaha ndi ni bakeya abantu, imangazini nini cyane, muri aya masaha hakagombye kuba ari abantu benshi, ariko biraboneka yuko abantu ari bakeya bagendagenda. Mu karere, Amnesty International isaba Uburundi guhagarika ingingo yo gusaba amashirahamwe yigenga mva makungu gutangaza imyiyorondoro y'abakozi bayo mu ntumbero yo kuraba ko hari uburinganire hagati y'amoko muri ubwo buzi. Woba uhora wumva abandi bakubwira yuko hari bibamotera ariko wewe ntuvyumve, canke woba waratakaje ubwo bushobozi warabwigeze. Umva zimwe mu mpamvu. Ushobora kudahumurirwa ku mpamvu zo kudahumurirwa tu, kuko ikibazo kiri mu gisenge cy'amazuru umuntu adapfa kubibona, ukaba ufite ikibazo cyo kudahumurirwa gusa, cyangwa ukaba ufite ikibazo cyo kudahumurirwa bijyanye n'ibindi bimenyetso bitereye mu mazuru. Guma kuri gahuza miryango rero wumve insiguro za muganga mu buryo bunoze. Urahumvira naho isiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda rigeze muri kino kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Aho hazoba ari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara OMS rivuga ko ikiza ca coronavirus kiriko kirakwiragira hose, kandi rikagabisha yuko ibihugu vyose vyo kwitega kubona abanduye uwo mugera. Ibihugu birenga 50 gushika nivyo bimaze kumenyesha yuko bifise abanduye. Korea y'Epfo niyo ifise igitigiri kinini c'abashasha abanduye, ariko OMS itewe umwitwarariko na Irani, aho abantu 54 bapfuye nako 34 bapfuye, nayo bashika 100 bakaba baranduye. Ku buryo budasanzwe n'amashinga amateka ya Irani yahagaritse ibikorwa gushika ku tariki izomenyeshwa, n'amashure mu gihugu cyose arugagwa. Mu Buyapani, akarere ko mu buraruko ka Hokkaido kashize ko indwi zitatu z'ibihe bidasanzwe, abahatuye bahanurwa kutaja hanze. Hagati aho umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Nigeria yamenyesheje ko umuntu wa mbere yanduye umugera coronavirus amaze kuboneka muri ico gihugu. Ni we muntu wa mbere amenyekanye ko yafashwe n'uwo mugera mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ni inkuru ya Mayeni Jones mushikirizwa na Fenenga Kwaye. Ubushikiranganje bw'ubuvuzi buvuga yuko uwo muntu afite ubwene gihugu bwo mu Butaliyani, akaba yarakoraga muri Nigeria, ngo yaravuye i Milan agiye Lagos kuri uyu wa kabiri ushize. Bamusuzumiye muri kaminuza y'ibitaro by'i Lagos. Abategetsi baravuga yuko uwo murwayi ubu ameze neza, ko adafite ibimenyetso bikomeye, kandi yuko ari kuvurirwa muri ibyo bitaro by'i Lagos. Leta ya Nigeria ivuga yuko yari yiteguye, kandi ikigo cyayo gishinzwe ubutabazi cyatangiye gukora kugira ngo gishyire mu bikorwa ingamba zafashwe. Ubu rero abategetsi batangiye gushakisha abantu bose bahuye n'uwo murwayi kuva yakwinjira muri Nigeria.
umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Mike Pompeo avuga ko habaye ukugabanuka kuboneka k'ubwicanyi muri Afghanistan mu minsi 6 iheze bigatanga icizere cy'uko umugambi wumvikanywe ko hagati ya Amerika n'abatalibani uzoshirwa ku mukono i Qatar ejo kwa gatandatu. Uwo mwumvikano waciye mu biganiro vyamaze amezi menshi ugizwe n'ikirangaminsi c'intambwe zo kuva kwa basirikare ba Amerika muri Afghanistan. Abatalibani nabo bakiyemeza guca batsimbataza umutekano. Harimwo kandi ingingo yerekeye guhanahana imfungwa. Iyi rero ikaba ari intambwe ya mbere kuko gushika ubu atabiganira imbona nkubone hagati y'aba leta ya Afghanistan n'abatalibani biraba. Aya na makuru ya BBC. Abakuru b'ibihugu vya Turkiya n'Uburusiya bagiranye inama y'umutekano yihutirwa ku kibazo ca Syria mu gihe ibintu muri ico gihugu bigenda birunyuka. Abasirikare 33 ba Turkiya bariciwe mu gitero c'indege mu ntara ya Idlib. Umukuru w'ishirahamwe ry'abivunira umwansi hamwe OTAN ariwe bwana Jens Stoltenberg yahamagariye impande zombi guhagarika ibitero. Ni nkuru ya James Robbins mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Turkiya ivuga ko yarashe ku ngabo za guverinoma ya Syria ikoresheje indege zitagira dereva n'ibindi bisasu mu rwego rwo kwihorera kubera abasirikare bayo bishwe. Amakuru adafitiwe gihamya aravuga ko hari abapfuye ku ruhande rwa Syria. Ibyo byose bigaragaza uburyo intambara igenda ikomera cyane imbere muri Syria. Ingabo za guverinoma zishigikiwe bikomeye n'imbaraga zirwanira mu kirere z'Uburusiya ubu ziragenda zihangana kurushaho n'ingabo za Turkiya. Bashigikiye abarwanya ubutegetsi bwa Assad barimo n'intagondwa. Uburusiya na Turkiya bakoranye ibiganiro byihuse barareba uburyo bagabanya imvururu zikomeye hagati y'ibihugu zagiye ziyongera mu gihe cy'imirwano yo kwigarurira intara ya Idlib. Hagati aho umuryango wo gutabarana hagati y'Uburayi na Amerika NATO na nyinshi muri guverinoma z'ibihugu biwugize baragira inama Syria guhagarika guhangana bagashyiraho iherezo ku cyo bise kurasa ibisasu bitarobanuye. Abantu bashika 11 basize agatwe mu migwano ikomeye mu ntara yo hagati mu gihugu ca Somalia hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi w'abagwanyi ba Islam ishami rya Sunni witwa Jasufi Muranunga witwa Ahlus Sunna wal Jamaa. Abavyiboneye bari ku mugwa mukuru yo ntara Dusamareb bavuga ko impande zombi zakoresheje ibikoho vya muzinga hamwe n'ibikorora indege. Iyo migwano bivugwa ko yadutse abasirikare ba leta bagavye igitero ku nzu ibamwo abagize uburongozi bw'uwo mugwi. Ahlus Sunna waragize uruhara runini mu kugwanya Al-Qaeda ifatanije na Al-Shabaab ariko nayo rimwe na rimwe iratana mu mitwe n'igisirikare ca Somalia. Umushinwa rurangiranwa mu koga yanatsindiye imidari 3 y'inzahabu mu nkino Olympique Sun Yang yahagaritswe muri urwo rukino ikiringo c'imyaka 8 kubera icaha kijanye no gusuzumwa gufata imiti yongera inguvu. Iyo ngingo yafashwe na sentare itatura amatati ajanye n'inkino iri mu Busuwisi. Vyakurikiye ukunguruza kwagizwe n'ikigo mpuzamakungu gikumira ikoreshwa ry'imiti yongera inguvu mu nkino ku ngingo y'ishiramwe rijejwe inkino zo koga kw'isi yari ryagize umwere uwo munonotsi. Ikipe yiwe yamenye agacupa karimwo amaraso yiwe yari yapimwe mu 2018 ivuga ko abaje kumupima ngo binji yiwe muhira bativuze neza baribo. Uwo munonotsi ahiganwa mu koga ivyo bita freestyle yagiye mu bisa no kujorana n'abandi banonotsi mu mahiganwa y'isi yo mu mwaka uheze. Abandi banonotsi babiri bari batsindiye imidari baranse guhagararana nawe. Sun Yang avuga ko azokunguruza muri sentare nahinyuzwa y'Ubusuwisi. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru yacu mu buryo burambuye tuyahere ku nkuru y'ikiza ca corona bivugwa yuko cashitse munsi y'ubugaragwa bwa Sahara aho habonetse umugwayi wa mbere mu gihugu ca Nigeria ahandi kuri uwo mugabane muri Algeria na Misiri naho nyene haramaze kuboneka abafise uwo mugera. Hagati aho ubushikirangani bujejwe amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo bwamenyesheje yuko abanyagihugu bayo bari mu bwato bwahagaritswe ku nkengera z'Ubuyapani basanze nabo nyene barafashwe n'uwo mugera wa corona. Muri Kenya sentare nkuru yategetse yuko indege ziva mu Bushinwa zihagarikwa by'agateganyo inyuma yaho abanyamategeko bo muri ico gihugu basemerereye igitigiri c'abamaze gufatwa na corona mu bihugu bitandukanye kigeze ku 80,000 2,800
iramaze kubahitana abenshi muri bo bakaba bava mu ntara ya Hubei mu Bushinwa. Ni inkuru ya Jacques Niyitegeka. Abategetsi bo muri Nigeria baravuga ko umurwayi w'umutaliyani waje mu ndege ivuye mu mujyi wa Milan ubu wibasiwe n'icyorezo cy'indwara iterwa n'agakoko gashya ka corona. Nta bimenyetso bikomeye ubu afite, aho arimo kuvurirwa mu bitaro bya Yaba mu mujyi wa Lagos. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira indwara cyatangaje ko cyatangiye gushakisha abantu bose bahuye n'uwo murwayi kuva yakwinjira muri Nigeria. Muri Kenya ho urukiko rukuru rwaho rwategetse ko ingendo z'indege ziva mu Bushinwa ziba zihagaritswe. Indege y'isosiyete ya Southern Airlines yageze mu murwa mukuru Nairobi kuwa gatatu ivuye mu mujyi wa Gwanzu yatumye abaturage bagira uburakari bukabije. Benshi bashinje leta kureka abagenzi b'iyo ndege bagera kuri 239 bakinjira mu gihugu, mu gihe mu Bushinwa havugwa isakara ry'indwara iterwa n'agakoko ka corona. Abategetsi bavuga ko abo bagenzi basuzumwe maze bagasanga ntayo bafite, ariko bategekwa kwishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 14. Naho muri Afrika y'Epfo, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko Abanyafrika y'Epfo babiri bakora mu bwato bunini butwara abagenzi bwitwa Diamond Princess bwahagarikiwe Yokohama mu Buyapani bafite ako gakoko. Ubu bwato bwari butwaye abagenzi 3,700 igihe bwashyirwaga mu kato ku itariki ya 5 za kuno kwezi. Abarenga 600 muri abo bemerewe kusohokamo bamaze gusanga bataranduye iyo ndwara. Ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi OMS ryakomeje gutanga impuruza ko aka gakoko gashya ka corona gashobora gushegesha inzego z'ubuvuzi z'ibihugu bya Afurika zisanzwe zidakomeye. Ubutaliyano ni kimwe mu bihugu bitatu bibonekamwo abagwayi benshi bamaze gufatwa n'uwo mugera wa corona. Muri bo 12 bakaba bamaze guhitanwa n'uwo mugera mu bisagara bitoyi 11 n'ibigwati biri mu mujyi wa Lombardi hafi y'umujyi wa Milan na Veneto, harimo ndetse n'igisagara ca Venice aho abantu baharugwa mu bihumbi 55 basanzwe batuye. Uruja n'uruza ngo rwarahagaritswe kuva mu ntango z'indwi. Iyo ngingo ikazomara indwi zibiri mu gihe ico gihugu kikigerageza guhangana n'uyu mugera wa corona. Chantal Nkomeje n'umuganga aba mu mujyi wa Milan yambwiye ko nahatuye ku birometero birenga 40 uvuye ahari utwo turere twandukiwe, nubwo ubuzima ngo busa n'ubandanya nk'uko bisanzwe muri rusangi. Amashure yoyo ngo ntiyuguruye. Yatanguye kumbwira uko ameze. Baduye ubutumwa yuko tugomba kwirinda kuramukanya, niba usohotse koga intoki surtout, nimba turi no hanze hari imiti bagurisha muri za farumasi kugira ngo twihanagure, dukure imyanda duhura nayo hanze mu ntebe, niba uri muri za metro, muri za train, usohotse tubihanagure kugira ngo uvaneho iyo myanda. Kuva kuwa mbere babwiye ko mugubiza abana muhira, amashuri atuguruye, ariko ubu tuvugana wewe uri ahari amabutike, hari amasoko, ariko ku kaziho uragenda? Jewe ndi umuganga, dufite amategeko atugenga, turakomeza gusura abarwayi bacu. Haje umurwayi ufite ibyo bigaragaza ko ashobora kuba arwaye, twita tumuha maske, ariko twebwe nk'abaganga nta maske turi oblige kwambara. Hagize n'umukolege utangiye gukora 2-3 fois bikurikiranye, bahita muha maske bakavuga ati taha mu rugo ukontakte izi nimero baze kugusura mu rugo. 112 n'igihumbi 500 nama nimero umuntu ashobora guhamagara. Hari abantu b'abaganga baza kugusura mu rugo kugira ngo barebe niba udafite uwo mugera. Hanyuma none ubundi buzi nk'ubuzi bwa leta busanzwe burakora, haruguruye, bimeze gute? Barakora nta na kimwe kigeze gihagarara. Ahantu byahagaze ni tuvuge nk'ahantu banywera imivinyu, aho banywera ibyeri, mu marestaurant, ahantu hari ibiryo n'ibinyobwa niho bafunze. Hanyuma aho muba wavuga yuko ari ku birometero nka 45 gutyo vyaho wise zone rouge, no kuvuga ahabonetse ubwo bwandu bwa corona. Hoho aho hagati bita zone rouge, amakuru yaho murahamenya, ibintu vyaho bimeze gute? Ho bafunze carrément,
ubu buryo hari n'amatrain anyura aho ngaho muri iyo zone rouge habaye deviation no kuvuga gari ya moshi canke amabisi arahaca ku ruhande ntacaho anyura tutoturu ntabwo anyura muri iyo zone rouge. Mu butumwa mubona boba hari ubutumwa bukomeza gutangwa haba kuri za televiziyo canke radio bubwira abantu ko bimeze? Dufite televiziyo amasaha 28 birakomeza bitanga amakuru batubwira abantu bapfuye, batubwira abantu bari contamine. Tumaze kugira 12 bapfuye, ariko n'abapfuye bose baratubwira yuko ko ari abantu bakuze abari contamine bamaze gufatwa n'uwo muge bari bafite positivite. Abamaze gufatwa bamaze kugaragaza ubwandu kubugaragaza ugereje ku mugoroba hari 286 mu buryo baragaragaza yuko hari n'abakize uwo mugera abantu 46. None nkaho mu muda aho washoboye gushika ubona abantu bameze gute ku maso? Ahangaha ni bakeya abantu, imangazini nini cyane, muri aya masaha hakagombye kuba ari abantu benshi, ariko biraboneka yuko abantu ari bakeya bagendagenda, ariko bose nta n'umwe ufite mask. Nanje ubwanje ntayo mfise. Chantal Nkomeje twavugana ari mu muji wa Milan mu Butaliyano. Iyi ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha imwe buri minota hafi 14 mu Rwanda no mu Burundi. Twerekeze mu Burundi ahishira hamwe Amnesty International riharanira agateka kazina muntu risaba leta y'ico gihugu guhagarika ingingo yayo isaba amashira hamwe y'abanyamahanga ategamiye politike akorera muri ico gihugu gutanga ibitigiri by'abakozi bayo bigaragaza uburinganire hagati y'amoko mu buzi. Ayo mashira hamwe yari yahawe gushika uyu munsi kuwa 28 z'ukwezi kwa kabiri kuba yarangije kwitunganya mu kubahiriza itegeko ryashizweho mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2017 byategeka ayo mashira hamwe kuringaniza ibitigiri bisunze ubwoko buri muri ico gihugu. Amnesty International ikavuga yuko iryo tegeko igihe ryatangwa ritagaragaza ko leta izokwaka n'umwirondoro w'abakozi urimo amazina n'ubwoko bwabo hejuru y'ivyo bitigiri amashira hamwe yasabwa kubahiriza. Igiteye amakenga Amnesty International rero nuko ngo iyo myirondoro ishobora gukoreshwa canke uko ubuzima bwite bwabanyeneyo bushobora gukingirwa. Mugenzi wanje Bernard Nkukira yavuganye na Rachel Nicholson adejwe ubushakashatsi muri Amnesty International, abanza kumubaza izo mpungenge bafise aho bo bazivana. N'ubwa mbere tubona uburinganire hagati y'ibitsina n'amoko bisabwa abikorera ku giti cyabo. Dufite rero impungenge ko ibi ari ukwivanga gukomeye mu mikorere y'imbere y'imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta, nk'uko twagiye tubona leta yivanga mu mikorere y'imiryango idaharanira inyungu mu gihugu imbere mu myaka mike ishize. Impamvu rero turimo kubivugaho ubu ngubu nuko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu aherutse gusaba ko iyo miryango yose itegamiye kuri leta igomba kwigezaho imibare y'abakozi bayo ishingiye ku moko, ariko noneho ikongeraho izina rya buri mukozi n'ubwoko bwe. Ingamba zose zigamije kureshesha abantu tuzakira neza, ariko rero ibi ngibi ntabwo ari byo turimo kubona muri kino cyemezo, kubera ko birimo gukorwa mu gihugu gifite amateka mabi y'amakimbirane ashingiye ku moko n'ivangura. Leta yarenze umurongo utukura isaba amakuru arebana n'umwirondoro ujyanye n'ubuzima bwite bwa muntu kuri ruriya rugero. Ariko iryo tegeko ryo mu 2017 ayo mashirahamwe nyene yarariteye kw'igikomo. Byumvikana rero ko nayo nyene ubwayo yemeye kurishira mu ngiro. Itegeko ryo mu 2017 ntabwo ryerekana neza uko iyo mibare y'amoko igomba gutangwa. Twabonye ko hashize igihe leta igerageza gushyira mu bikorwa iryo tegeko. Mu 2018 imiryango yose mpuzamahanga itegamiye kuri leta yarahagaritswe mu gihe cy'amezi 3 maze isabwa kongera gusaba gukorera mu Burundi. Kimwe mu byo yasabwe harimo gutangaza icyo yateganyaga gukora mu kubonera umuti ikibazo cy'ubusumbane bushingiye
rishingiye ku moko mu mibare y'abakozi babo b'abarundi. Igishya noneho ubu ngubu kandi kitagaragara mu itegeko ni uko minisiteri yasabye ayo makuru ku mibare kuri buri mukozi w'umurundi ukorera iyo miryango. Ibyo rero ntabwo bigaragara mu itegeko rigenga imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta mu Burundi. Rachel Nicholson, twagerageje rero no kugira ngo tumve ico ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu buvuga mu Burundi kugira ngo tumve ivyo basigura kuri aya makenga ya Amnesty International, ariko rero ntivyadushobokeye kubabona. Kuba dukirikira ku rubuga rwa Facebook mwagize ico muvuga kuri iyi nkuru. Witwa Pierre Gasore yagize ati kwerekana ubwoko bituma abagizi ba nabi batinyegeza muri izo ONG mu Burundi kimwe no mu Birigi no mu Busuwise. Kwemera amoko biri mu mategeko mu ibwirizwa shingiro y'ivyo bihugu. Ati rero ngo biri mu itegeko shingiro ry'ivyo bihugu yavuze. Ati murakoze. Isaac niyo yandemye nawe agira ati haba amasezerano yarusha abayitavye kugira ngo bikunde bahuze. Mandela yabasabye kuja mu migwi ifatiye ku bwoko. None ko umurundi yovuga ubwoko bwiwe wumva ivyo vyotera izahenga ngorane, kandi ahubwo ariyo nzira Mandela yaciyemo mu kubahuza bananiranye. Nta bwoko bwotera kaga mu kubwemanga nawe uwo ni Isaac niyo yandemye. Wiyita umuri hano King Esi nawe avuga ati kwerekana ubwoko ntibikwiriye. Uburundi bukwiye kugira ubwoko bumwe, no kuvuga umurundi nivyo gusa, ahubwo bigishe abantu batanga utuzi guhereza umuntu abikwiriye ashoboye batitaye ukuho ubwoko n'ibindi. Reka ubu naho tuje mu makuru y'inkino. Uno munsi Yves Bucana aratubwira aho amahiganwa ageze yo gusiganwa n'amakinga mu Rwanda, Tour du Rwanda. Restrepo Jonathan Valencia ubwo yinjiraga mu mujyi wa Muhanga ari uwa mbere, akakirwa bikomeye n'abaturage benshi bari buzuye umuhanda. Jonathan ukinira ikipe ya Androni Giocattoli Side yo muri Colombia yashoje agace ka gatandatu kari gafite uburebure bwa kilometero 127 akoresha amasaha 3 iminota 9 n'amasegonda 32. Na agace ka gatatu yegukanye kuvira isiganwa ryatangira nyuma yo gutsinda utundi duce tubiri, akahuye Rusizi ku munsi wo kwa kabiri ndetse na Rubavu Musanze ku munsi w'ejo. Aka gace ka gatandatu kabonetsemo impinduka nubwo ari nto ku rutonde rusange rw'agateganyo. Umunya Eritrea Tesfazione Nathanael ukiyoboye isiganwa ubu noneho ararusha umunyarwanda umukurikiye Moise Mugisha umunota umwe gusa n'amasegonda 8, kubera ko isiganwa ry'uyu munsi Moise Mugisha yakoze cyane ashobora kugabanya ku bihe Tesfazione yamurushaga. Kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Mugisha Samuel avuga ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo mugenzi wabo agabanye ibihe yarushwaga n'umunya Eritrea. Twakoze nk'abanyarwanda kuko aramutse atsinze baririmba Rwanda nziza, urumva ari ku mwanya wa kabiri, ntabwo twifuza ko agomba kuwutakaza, kandi kuba kuyeho umunota n'umunsi wo ku cyumweru urakomeye kandi turizera ko ibintu byose bishoboka. Navuga ko ikintu cyose ni ugushyiramo ubushake n'ubushobozi, ko twabonye ukuntu bameze dupanga kubataka mbere mu misozi, kandi no ku cyumweru hari umusozi muremure nkeka ko nitubasha gukora nk'ibyo twakoze uyu munsi tuzayitsinda. Ku munsi w'ejo abasiganwa barenga 70 bazakina gusiganwa buri muntu ku giti cye ku ntera ireshya n'ibirometero 4 n'igice, nyuma hakarebwa uwakoresheje ibihe byiza kurusha abandi. Isiganwa rizasozwa kuri iki cyumweru basiganwa ku ntera y'ibirometero 89 mu mujyi wa Kigali. Mu kiganiro baza muganga cuno munsi Yvette Kabatesi arababariza muganga ibitera abantu kutagira ububasha bwo kumotegwa canke kubutakaza barabwigeze. Mwiriho bakunzi ba BBC, kutumva impumuro iyo ari yo yose burya ngo bishobora kuva ku burwayi butandukanye. Ibi turabisobanurirwa n'inzobere mu ndwara z'ubuhumekero muganga Kayitesi Mukara n'ivuriro Human Hood. Kudahumurirwa bibaho kandi biterwa n'impamvu nyinshi, n'uburemere bwo kudahumurirwa nabwo bubaho. Hari ushobora kudahumurirwa na gatoya cyangwa uhumurirwa gatoya, cyangwa hari n'umuntu ushobora guhumurirwa cyane,
kimwe n'uko habaho n'ibibazo byo guhumurirwa aho wowe impumuro wumva atari yo mpumuro abandi bantu bumva cyangwa atari yo mpumuro iriho. Tuyibanze cyane nyine kudahumurirwa biterwa n'iki? Mbere ko mvuga impamvu reka mvuge uko guhumurirwa bimera. Ubusanzwe turiya tuntu dutwara impumuro twinjira mu mazuru, twamara kwinjira mu mazuru tukazamuka hejuru ku gisenge cy'amazuru ariho imyakura yakira impumuro iba. Noneho utwo tuntu dutwaye impumuro twagera ku myakura, imyakura igatanga ikajyana ubwo butumwa mu bwonko, ubwonko bukumva ko hari impumuro yabaye. Bivuga ko rero iyo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose aho hantu mvuze, ushobora kugira ikibazo mu mazuru cyangwa ukagira ikibazo mu gisenge cy'amazuru, mu ruhande rwo mu mazuru, cyangwa ukagira ikibazo mu gisenge cy'amazuru mu ruhande rw'ubwonko, cyangwa ukagira ikibazo mu bwonko. Ibyo byose bishobora gutuma udahumurirwa cyangwa impumuro wumva inyuranyije n'impumuro nyayo, cyangwa uhumurirwa mu buryo bukabije. Ubwo bishobora guturuka ku kirero. Hari impamvu zitandukanye ushobora kuvuka udahumurirwa. Kuri izo mpamvu n'ubundi navuze z'ibibazo byo mu mazuru cyangwa ibibazo byo mu myakura cyangwa ibibazo byo mu bwonko. Kudahumurirwa bishobora kuza nyine nyuma ku muntu yaravutse ariho yenda yaranakuze. Ariko mpamvu zo mu mazuru, ndahera ku mpamvu zoroheje. Ushobora kuba ufite ibicurane. Iyo urwaye ibicurane mu mazuru harabyimba, noneho mu mazuru habyimba bigatuma nubwo umwuka urimo kwinjira utarimo kuzamuka ngo ugere ku gisenge cy'amazuru kugira ngo ya mpumuro ishobore kwakirwa n'imyakura ijye mu bwonko. Bishobora kuba ari ibicurane nk'uko tubivuze, bishobora kuba ari ibibyimba byo mu mazuru, ibyo abantu bakunda kwita za polipe, cyangwa n'ibindi bibyimba bishobora kuba ari nka kanseri n'ibindi bibyimba ibyo ari byo byose biri mu mazuru, n'ubundi bituma umwenge w'amazuru uziba, impumuro ntigere ku myakura. Ikindi hashobora kuba hariho gukomereka, ushobora kugira aksida cyangwa yenda no kubagwa. Ushobora kubagwa mu buryo bushobora gukomeretsa hahandi imyakura itereye, bigatuma imyakura yangirika, noneho ya mpumuro nigereyo. Ishobora kuba ari aksida y'imodoka bisanzwe ku buryo wangirika mu mazuru cyangwa ukangirika mu gisenge cy'amazuru cyangwa ukangirika mu bwonko aho impumuro yakirirwa. Bishobora kuba ari ibibazo by'imiti. Hari imiti imwe n'imwe ituma mu mazuru hagira nyine impumuro idahita, kimwe n'ibibazo byo kunywa inzoga igihe kirekire nabyo bituma imyakura igira ikibazo, cyangwa impamvu zo kunywa itabi. Itabi naryo rituma utwoya two mu mazuru natwo dusa nkaho dufuka tukangirika, no twakwangirika tugatuma impumuro idahita nk'uko ikwiye guhita. N'ikindi kibazo ni ikibazo cyo mu mutwe. Hari uburwayi bwo mu mutwe bushobora, cyangwa uburwayi bwo mu mutwe harimo no guhungabana, nabyo bishobora gutuma udahumurirwa cyangwa ukagira impumuro inyuranyije n'impumuro nyayo ku mpamvu zo kuba harimo guhungabana cyangwa uburwayi bwo mu mutwe. Impamvu ni nyinshi, harimo uburwayi nka za diyabete, kugira isukari nyinshi, kugira isukari nkeya, impamvu zo mu bihaha, impamvu za asima, kwaba ari no kubagwa mu bwonko bigatuma aho imyakura itereye cyangwa inzira imyakura inyuramo yose ihungabana. Ibyo byose bituma impumuro cyangwa guhumurirwa bihinduka. Uretse se uko kudahumurirwa, hari ibindi bimenyetso umuntu icyo gihe agaragaza? Biterwa n'ikibazo. Niba tuvuga ufite ibicurane, ushobora kuza ukavuga ngo ndumva ntarimo guhumurirwa, ariko ufite n'ibicurane, cyangwa urimo kuva amaraso mu mazuru, cyangwa wakomeretse nyine urimo kuva amaraso mu mazuru kubera imyuna, cyangwa wanakomeretse urimo kuva atari imyuna isanzwe ariko kubera gukomereka, cyangwa ufite nk'ibimyira bisa nabi bimeze nk'amashyira, bikagaragaza ko hari ubundi burwayi buri mu mazuru uvanyeho ko gusa utarimo guhumurirwa. Cyangwa ushobora kuba ufite n'ibimyira byumiyemo. Hari abantu bagira ibibazo by'ibimyira byumira mu mazuru bikamera nk'amagufa, ku buryo no kubivanamo ugomba kubihandura nk'uko bimeze nk'uko amagufa aba ameze. N'ubundi cyangwa ufite n'ibindi bibyimba bimeze nk'amapolipe. Abantu bakunda kuvuga polipe, ariko kubyimba mu mazuru no kugira ibibyimba mu mazuru ni ibintu bibiri bitandukanye. Bivuga ko ushobora kuba udahumurirwa ku mpamvu z'uko udahumurirwa tu, kuko ikibazo kiri mu gisenge cy'amazuru umuntu adapfa kubibona, ukaba ufite ikibazo cyo kudahumurirwa gusa, cyangwa ukaba ufite ikibazo cyo kudahumurirwa bijyanye n'ibindi bimenyetso bitereye mu mazuru cyangwa mu gisenge cy'amazuru cyangwa mu bwonko nk'uko twabivuze. Muganga Kayitesi Mukara watubwiraga ko bishobora gutuma umuntu adahumurirwa. Iki cyari igice cya mbere kuri iyi ndwara. Muramukeho.
arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganira bakunzi bacu ba BBC gahuza miryango rero na ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba kirangiriye ntimwibagire ejo mu gatondo nimvo nimvano ku munsi w'Imana tuzobasubiramwo ibiganiro by'urunana twabashikirije muri yindwi kandi mushobora kuja ku rubuga rwacu rwa BBC gahuza akadomo.com mugasubira kubona aya makuru n'ayandi mwakoze kudukurikira.